aza n'ubuzima bwiwe akagushikanira Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka nabwira abantu baravuga ngo Abrahamu yaratanze umwana ngo azana umwana we ngo w'ikinege rose ngamuzana mu gicaniro. Rero nabikira kimwe ivyo bintu si kubera Abrahamu yabikoze je nca ndabikora. Sikora mvuga ngo tuma bivuze mu mavuta ngo wana yaratanze ngo nane ntanga ngo cenza n'ubuzima bwanjye. No. Yana ikintu kimwe hari ibintu bidashoboka y'ubuzima bwawe utari kuri contact n'umuriro. N'ibindi ko nakubwira uyu munsi ntabishobora kujogira muri application ngo bishire mu ngiro uravyumva kiretse gusa ico presence y'Imana izo produce muri wewe bigacika ibintu biri facile bigacika ibintu bikorohera kuko quelque part hari ikimanikira kwa ubuzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Barizo mu micaye nihe priority ufise mu buzima bwawe? Kubera ari mu rushengero yo camubwira ngo ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Aho kandi mubwira uti hagarika kuzana umuriro wo hanze. Haleluya. Uw'Imana uri kwisha. Bwana sifesa. Kandi uw'Imana ni uzotuma byose bishoboka. Bwana sifesa. Haleluya. Haleluya. Washobora kuduza ukuboko kwawe uri mu kibanza cawe dusenge. Haleluya. 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 Imana irakeneye Ana uramusi muri kino gitondo. Imana irakeneye kushika kure. Reka nabwire abantu b'Imana suko tudafise ivyo dukeneye, suko tudafise ivyo twifuza, ako naratawe ikintu kimwe. Igihe cyose mu buzima bwawe uzokwishikanira Imana convenablement uko ishaka. Nta kintu na kimwe idashobora gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Reka nagutumire tuve hasi dusengere. Haleluya. 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 Imana iragomba gukora ikintu gishasha. Imana iragomba gukora ikintu gishasha. Imana iragomba kuvana abantu mu rupfu. Imana iragomba yuko kugicanira atari ahantu upfira, ariko Imana iragomba yuko uyu munsi kugicanira ari ahantu ukirira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nibanga yabashaka gukirira mu gicaniro c'Imana kuba ati Imana ahantu ndasabye ha umuriro wawe, sivyo umuriro wawe. Umuriro wawe wamuriro umara inyota, wamuriro uzana satisfaction mu buzima bwanje, wamuriro umeza mu bwoba, wamuriro umuramo inyota y'icubaro, wamuriro umuramo kujakarira ikintu cyaco cyose ariko nkunda nkagikunda nkahereza ko ku buryo nagushize inyuma y'ico kintu. Mana ni wowe ushobora guproducer iyo effet. Ni wowe watumye Ana akunda ivyawe kurushoka kuzi vyiwe, akaba ameze yo kuguha ico yasengeye igihe kirekire. Kandi nanje we ni wowe ushobora kunshoboza Mana kuzana kudepoza ku gicaniro cawe bya bindi vyose nashize imbere kugira ngo nakire wewe kandi bikwa partene. Imana nishobora gukora iyo reforme, Imana nishobora gukora iyo transformation, Imana nishobora guproducer iyo effet, Imana nishobora gukora ico kintu gishasha. Ndababwire ngo harageze igihe haboneka abahungu n'abakobwa bakunda Imana, abantu bashaka Imana, abantu baryotewe Imana, abantu barurumba kubw'Imana. Amazina y'aba bantu bose yanditswe muri Bibiliya baranditswe kubera ubuhizi bwabo n'ibidasanzwe by'ubuzima bwabo. Nubwo uzosanga kumure n'ijyawe yanditswe mu ijuru, niba umuhizi mu gukunda Imana no mu gufatana n'Imana no kuba ku gicaniro c'Imana. Aho nabyo nta muntu azoba ku gicaniro c'Imana azoguma kwa kundi. Imana izokuryohererwa, Imana izokwishimira, Imana izokwerekana ukwera kwayo mu buzima bwawe, Imana izokwerekana ubwiza bwayo mu buzima bwawe, Imana izokwerekanira gloire yayo mu buzima bwawe. Haleluya. Washobora kuduza amaboko yawe ugatamara gusaba Imana uti Imana usubiza ku muriro wawe. Haleluya. Ndashaka umuriro wawe, ndashaka umuriro wawe, ndashaka umuriro wawe. Ndashaka umuriro wawe undi uhindura neza. Ndashaka wa muriro utransforma neza. Ndashaka wa muriro ufise efficacité. Ndashaka wa muriro uzana ahantu Mana y'ijuru ndakwegera kurusha. Ndashaka wa muriro uzana ahantu undyohereka kurusha uko ndyohererwa uyu munsi. Ndashaka wa muriro uzana ahantu naguka kurusha uko nagutse ubunyene. Mu izina rya Yesu Kristo ndagomba kuva muri emprise y'umuriro uva mu bigumbagumba, muri emprise y'umuriro uva muri influence z'abandi, muri emprise y'umuriro iva muri emotion zanje, muri emprise y'umuriro iva mu cubahiro shaka gushikako canke ku bindi ngomba gushikako. Ndagomba ariko we Mana mw'ijuru yuko we bari ushitsi ivyabo mu buzima bwanje, unkure mw'inyota yose itariyo, umpeze mw'inyota yose itariyo, woriente umutima wanje mu kintu gishasha. Haleluya. 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 Vuga uti Mwami Yesu, iki ni igihe gishasha, iki ni igihe gishasha, iki kandi ni igihe ciza. Mana turashaka umuriro wawe. Hari ibindi bintu Mana y'ijuru
bigerageza kutumara inyota ariko bidafise ubushobozi bwo guhindura kamere kacu. Wowe gusa n'umusaraba wawe niwo ushobora gukora ikintu gishasha mu buzima bwacu. Nico gituma mu izina ryawe Mana ndahamagaye umuriro wawe ku buzima bwacu, ndahamagaye umuriro wawe ku buzima bwacu, ndahamagaye Mana mu ijuru presence yawe Mana kurusha uko nigeze kuyumva. Niwatse umutima wanje niwatse ubugingo bwanje bwose kugira ngo bubire ku bwawe Mana, kugira ngo bwake ku bwawe Mana. Reka ntihagire ikindi kintu na kimwe mboneka yuko ntumbereye cyane kurusha uko ntumbereye kukuronka wewe, kurusha uko ntumbereye kuzuzwa nawe. Nyuzuza muhemuye, nyuzuza papa wo mu ijuru, nyuzuza inkomezi zawe, nuturire ikintu cyose cyo muri kahise kanje kiriko kirakurikirana ubuzima bwacu. Bohora mu izina rya Yesu Kristo, bohora mu izina rya Yesu Kristo, bohora ibitabereye byose, bohora ibidakwiriye byose, bohora ibitari byo byose mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu yera w'Imana randura mu buzima bwacu ikidakomoka cyose kuri wowe, icyashizweho na experience yacu kikaza kunyononera, kikamboha, kikambuza kuja kure. Ndavuze ngo bohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ewe bugingo bwanje bohoka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu shaga kuri minyororo yose, shaga kuri minyororo yose, shaga kuri minyororo yose mu izina rya Yesu Kristo. Nibohoje mu izina rya Yesu Kristo. Natangaje igihe gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Oh, mpemu yerakora, mpemu yerakora. Niyo bamanukiye abigishwa bawe, abababonye bose baratangaye bavuga ngo mbega basi babandi. Mana reka abantu batangazwe n'ibiriko birakoreka mu buzima bwacu, reka abantu batangazwe n'intsinzi mu buzima bwacu, reka abantu batangazwe no kunesha mu buzima bwacu, reka abantu batangazwe no kubohoka mu buzima bwacu, reka abantu batangazwe n'ukwera kwawe mu buzima bwacu, reka abantu batangazwe no gusayamana kwawe mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Nikuye ko ikintu cyose kitava ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Nakiri ibihe bishasha, nakiri umuvinyu mushasha, nakiri amavuta mashasha, nakiri ubwiza bwawe Mana. Ukore Mana yo mu ijuru kugira ngo bimenyekane ko wagendereye ubuzima bwawe. Washobora kugumiza ibiganza byawe hejuru. Haleluya. Mana yo mu ijuru ndasengeye aba bantu. Mana ndasengeye Mana iri shengero, ndasengeye umuntu wese ari hano hantu, ndasengeye abasangwa, ndasengeye n'abashitsi batugendeye hano hantu, ndasengeye n'umuntu wese Mana azokumvira ijambo Mana. Ndaseze Mana yo mu ijuru ngo uhagurutse generation nshasha. Ndasengeye Mana yo mu ijuru generation ya Ana. Ndasengeye Mana yo mu ijuru abantu bahaguruka bagakavya bakagira exchange, bagahindura, bagafata ibyari imbere bakabishira inyuma, bagafata ibyabo byarimba bakabishira imbere, kuko batahuye ikintu kidasanzwe. Mana nasenze kugira ngo uhagurutse Mana ingabo zawe, abantu bagukorera batari mu bindi bintu, bagukorera batari mu zindi ntumbero, bagukorera batose uyundi muriro, ariko bagukorera bavuye mu gicaniro cawe. Turakeneye abagutazira, bagutazira mu kuri no mu mpwemo, bavuye muri si ya efe y'umuriro wawe uri authentique, umuriro kugira ngo tugushikanire, kugira ngo tukuzanire amashimwe yacu, kugira ngo tugukorere, kugira ngo ibyo dukora byose, kugira ngo ibyo dukora byose bishobore kugira ikimaze bivanye naho bije biva. Ndasenga mu izina ryawe Mana yo mu ijuru, ndagushimira abantu ngaha muri iri shengero, umaze igihe Mana uri kurakorera, umaze igihe uri kurakora ubuzima bwabo. Ndagushimira abameze nka ba Ana Mana yo mu ijuru bariko baragera ku
kuronka bariko barashika ahantu kugeza aho bagiye kuronka mana clé y'isengesho ryabo ingene mana uhindura uburyo basenga ingene uzana iciyumviro gishasha bagahindura priorite zabo ndagushima abantu mana yo mu ijuru igihe kirekire bamaze bari ku muriro barondera efficacité y'umuriro ndagushima mana mu ijuru ugiye kwiyereka mu buryo budasanzwe ndagushima mana wahinduriye aha hantu ndagushima bushishikara guhindurira aha hantu mana twese turi kuri uyu muriro mana iki gicaniro kiragoye mana kugumako iki gicaniro mana mwijuru abantu barakija ko bagataruka kuko kamere kacu gashaka ibindi ibyifuzo bya kamere kacu gatandukanye n'ibyifuzo bya mpwemu ariko ijambo ryawe rivuga ngo ibyifuzo bya kamere bitujana mu rupfu ariko ibyifuzo bya mpwemu bidutwara mu bugingo mana niwuzuza abantu ubugingo mana nuzana abantu ibyifuzo bishasha reka mana ibyifuzo by'impwemu zabo mana mwijuru bishirize kudomina kugira mana ngo ntibasubiye gukwegwa hirya mana hirya y'igicaniro original hirya y'igicaniro c'ukuri mana ngo baje guturirirwa hande ariko reka mana mwijuru ubuzima bwacu muri humilité tugomba efficacité iva kuri wowe mana ndasenze budushoboze ndasenze budushoboze mana ndasenze mana ngo iryo shengero riboneke ndasenze mana mwijuru ngo ukure mana iceye kw'ishengero mana ukure impuzu mbi kw'ishengero mana ishengero ryambaye impuzu yewe mana w'icangazi impuzu yanduye ishengero mana yo mwijuru rimaze igihe mana umenya ryambaye impuzu itariyo ariko uri wa wundi yeza uri wa wundi atunganya uri wa wundi ababarira uri wa wundi azana ibihe bishasha uri wa wundi atwambika ikanzu bishasha uri wa wundi atwambika inkweto zishasha uri wa wundi atwambika impeta nshasha uri wa wundi atangura byose uri wa wundi arenuvera uri wa wundi arestora uri wa wundi asubiza uburyohe uri wa wundi agarukana ubutoto uri wa wundi agarukana ubugingo mana nasenga mu izina shingere masondo kusha mana igihe kirageze mana igihe kirageze mana igihe kirageze ku ishengero rya Afrika mana igihe kirageze ku ishengero rya Afrika aho mama abantu bava mu bigumbagumba aho abantu bava muri emotion abantu bakinjira mana muri authenticité iva kuri wowe igihe kirageze aho abakristo bakurondera batakurondera kubera ibyo bashaka kubaha ariko bakurondera kuba kuryohererwa presence yawe igihe kirageze ko ana ahaguruka igihe kirageze ko ana ahaguruka igihe kirageze ko ana agendererwa igihe kirageze ko ana adetecta les besoins du royaume de Dieu igihe kirageze igihe kirageze igihe kirageze mana ndasenge muri wese ari muri kino kibanza ndasenge muri wese